Nitwa Lydia Uwikunze nkaba ndumenyesha makuru kuri Radio Colombe FM nkaba ndumukenyezi yiyemera kandi yiyumva nkaba nsanzwe ndi no mwishiramwe ry'abakenyezi nkaba ndarirongoye gitwa aba mama b'urukundo tukaba turi mu kwezi kwa gatatu ukwezi kwahariwe umukenyezi ukwezi kwacu ukwezi ko kwiperfectiona ukwezi ko gukora ibintu byose neza mu ntumbero yo gutegura itariki 8 z'ukwa gatatu bakenyezi ndabasavye uku kwezi vraiment kube ukwezi kwibidasanzwe kuba ukwezi ko gukora ivy'ubuhizi kuba ukwezi ko gutangaza amahanga kuba ukwezi ko gutangaza abagabo bacu tuba badasanzwe mu miryango ariko kandi ntiberere mu kwa gatatu gusa ariko tuze twame gutyo na cyane cyane rero kuri wa musi wacu reni hagera itariki 8 mana yanje ndifuza kuhagera ndifuza kubona umunsi udasanzwe umunsi duteguye umwaka wose umunsi wo kuryoherwa umunsi wo gutwenga umunsi wo kwiyugurura umunsi wo mahoro mana yanje ndifuza kubona abakenyezi mwese ndabifurije ukwezi kwiza by'ukuri ukwezi kwacu ukwezi kwa Mars kwitwa Mars n'ukwezi kw'abakenyezi n'ukwezi ucuvyumva nawe ni ibintu impeccable ni ibintu by'amavuta ndabasavye rero twitegure neza twitegure cyane mugabo kandi tutibagira kuraba ico twamaze muri uyu mwaka wose mbega umwaka wose twakoze iki twamaze iki mbega mu mwaka uzaho tugiye gukora iki kuko umwaka twawutanguye itariki 8 z'ukwa gatatu mu 2019 ubu tiko tuja mu kwezi k'umunani mu kwezi kwa gatatu itariki 8 umwaka wa 2020 mbega umwaka wose twakoze iki mu mwaka uza tuzokora iki umukenyezi rero wa vrai yiyumva yiyemera nka jewe ategezwa guharura ivyakoze mu mwaka uheze kugira ngo ivitagenze neza ashobore kubikosora hama mu mwaka uza akore vyiza cyane umukenyezi ndakwifurije ibintu